Muy buenos días, un saludo del misionero mwaramutse Miguel Bermúdez intasho kuri Marín, missionnaire Miguel Bermúdez a su Marín, esposa Ruth, umugore y a wiwe toda su Rusi familia y a todos los n'umuryango hermanos we allá wose na bene data bose bari en hariya Monterrey, muri Monterrey Nuevo León, México. Nuevo León Que Dios Mexique. los bendiga Imana grandemente. ibahezagire cane, Y también a todos los ndetse n'abandi bose que están allá bari en hariya Nicaragua, muri Nicaragua, en Colombia. muri Colombia, También me dijeron que ndetse tenían reunión hoy banambwiye también yuko en bafise Eje ibikorano uyu Cafetero munsi muri Eje y del Cafetero Valle, no muri Valle, en Chile, en muri Paraguay, Chili, en Paraguay, Brezil, en Venezuela, muri en Venezuela, todas partes que estén ahantu hose reunidos bakoraniye en hamwe el día de hoy, uyu todos los munsi, ministros abakozi y a b'Imana todos los bose hermanos. na bene data Que bose, Dios les ese bendiga Imana grandemente yobahezagira en cane este día de hoy, kuri miércoles uyu 14 de munsi diciembre de este año kuri uyu munsi wa gatatu itariki 14 z'ukwa 2022. cumi mu mwaka wa 2022, Conscientes de que muzirikane estamos en el yuko tiempo turi mu más gihe grande de todos igihe los gikomeye tiempos, cane kurusha ibindi bihe el byose, tiempo igihe en donde Dios está cumpliendo aho Imana iriko en medio de irashitsa nosotros hagati muri twebwe todo lo que fue hablado ibintu byose que se vyavuzwe estaría ko bizoba cumpliendo, biriko materializando en medio de la birashitswa iglesia bihinduka ukuri en hagati este mu tiempo ishengero final muri iki gihe en ca una nyuma gran carpa catedral. mw'ihema rinini Carpa Cathedrale. Todo Dios lo Byose está Imana cumpliendo iriko al pie de irabishitsa la letra urudome ku rundi, porque es su palabra kuko n'ijambo la que no puede ryayo caer en tierra, rya jambo ridashobora sino que gukorokera esa hasi, palabra ridashobora kuba hace imfagusa, aquello para lo cual ha ahubwo sido iryo enviada. jambo rirakora Y ico ha sido ryarungitswe enviada esa gukora, palabra kandi iryo jambo en cada ryarungitswe edad, en cada muri buri gihe dispensación, no muri buri para kiringo, producir kugira en los ngo hijos de esa edad y de rikore esa mu bana dispensación b'ico gihe canke b'ico todo aquello para kiringo lo cual esa palabra ivyo fue byose iryo enviada. jambo ryarungitswe Y gukora, la kandi palabra, ijambo la revelación uguhishurirwa que está siendo impartida kuriko kuratangwa en el cumplimiento gutangirwa mu de la gushitswa enseñanza de la visión de la carpa kw'inyigisho z'iyerekwa está ry'ihema, produciendo uko guhishurirwa kuriko todos los kurakora escogidos de mu Dios, las batojwe n'Imana vírgenes bose, prudentes, inkumi está z'ubwenge, produciendo en ellos kuriko kurakora muri desde bo su interior uhereye hacia afuera, ibwina muri va bo creciendo imbere esa muri bo fe kugeza n'inyuma, para ukwizera obtener kugenda pronto esa kurakura fe kugira ngo vuba perfecta, baronke kuno esa fe kwizera tan elevada, gutunganye, la ukwizera cual k'urwego rwo no hejuru ocurrió cane, en ningún tiempo arivyo bitigeze pasado. biba mu gihe na kimwe co O muri sea, que es el kahise. tiempo Ndakuvuga yuko ari en igihe donde todos los profetas aho y justos abavugishwa bose desearon estar y n'abagororotsi vivir, bipfuje kubamwo, porque fue lo kuko mismo que ocurrió ni navyo nyene con Enoc, vyabaye kuri el Enoke, cual ari caminó we con Dios yagendanye n'Imana, y nuko él obtuvo esa fe de yarose rapto, esa uku fe de kwizera ko traslación. kunyakugwa, kwizera ko Y kwimugwa, eso mismo es kandi lo que en este ivyo ni tiempo navyo final muri iki gihe ca las nyuma vírgenes prudentes inkumi z'ubwenge estarían caminando zizoba con Dios, ziriko ziragendana caminando n'Imana, con Dios zigendana n'Imana en la etapa mu ntambuko y programa hamwe y n'umugambi fase n'agace del séptimo sello, k'ikimatanije c'indwi, o sea, ni ukuvuga caminar con Dios bagendane n'Imana en la manifestación mu kugaragara que Él está llevando a cabo mu en este tiempo kugaragara final en medio de su iriko iglesia, irakorera muri iki gihe lo ca nyuma cual, mw'ishengero ryayo, así como Enoc fue arivyo trasladado nk'uko Enoke al cielo sin yimuwe ver muerte, ajanwa mw'ijuru atabonye urupfu, nosotros natwe nyene estaremos en este natwe nyene tiempo caminando muri iki gihe tuzoba con el turiko Espíritu turagendana Santo na en mpwemu medio de yera su iglesia hagati mw'ishengero para así ryiwe, obtener esa fe kugira ngo de bityo rapto, esa turonke fe de ukwizera ko traslación kunyakugwa, e ukwizera irnos ko pronto kwimugwa, a la nuko casa de vuba nuestro Padre tuje mu Celestial, rugo donde rwa data wo tiene una mw'ijuru, cena preparada, aho una cena lista, amazimano yateguwe, para que así amazimano yarateguwe kugira ngo estemos bityo allá tuzobe hariya disfrutando de las turiko bendiciones twigina que imigisha Dios estará Imana impartiendo sobre sus izoba iriko hijos iratanga en la iha abana repartición de los bayo galardones. igihe izoba iriko Pero antes que iratanga llegue ese momento, ingero. tenemos Ariko que imbere y'uko prepararnos hagera uwo para mwanya obtener ese dutegerezwa boleto kwitegura kugira ngo turonke para ino ir allí. tike yo kuja hariya. En estos días Mw'ino misi son días ni misi festivos, y'imisi dentro mikuru, de pocos días, mu misi mikeyi allá algunos países comienzan los días mu bihugu festivos en esta bimwe semana, bimwe otros la semana batangura de arriba, iminsi mikuru muri ino ndwi, abandi nabo pero bakatangura mu ndwi son izokurikira temporadas mu ndwiza, en ariko donde las n'ibihe familias se juntan aho porque imiryango dan ikoranira hamwe kuko libre o vacaciones baba de clases y de bidegemvya, baba trabajo, bari mu y biruhuko, es donde las abanyeshure familias n'ubuzi, niho tienen ese rero compartir los unos imiryango con los otros. iheza ikayaga hagati Miren, yabo. nos dice aquí Murabe en el mensaje turabwirwa ngaha mu la butumwa pequeña Belén, Betelehemu ntoya
predicado el 16 de diciembre. bwavuze 16 z'ukwa 12 mu 1944 ngaha Kayeyi yaravuze ngo ati nubwo noheri mu banyamahanga zihimbazwa kandi bavuga yuko umwami yavutse uyu munsi wa noheri ngaha hagati y'itariki 40 na 45 canke 44, ariko mu by'ukuri ntihari mu kwa 12 aho umwami yavutse, ahubwo hari mu kwa 4. ariko twebwe ntabwo tuzogwana n'abantu bibaza ngo hari mu kwa 12, ahubwo twebwe ico dukora ni ukunezerwa mu kwa 12, kuko twebwe tubayeho ngaha ku isi kugira ngo tunezerwe, duhimbagwe, dusangire n'abantu, kandi turarya amagato bategura bakora muri iyo minsi. ariko reka turabe gato hano aho Nedatabrana amavuga mu gitabo cy'ubuhinzi bw'ishengero urupapuro rw'amajana 46 aravuga ngo rero murabona ko Konstantino yahaye iminsi mikuru idasanzwe abantu, yari iminsi mikuru ya gipagani uhereye kera, uhereye ubwa mbere, ifise amazina mashasha bakuye mu ishengero canke rimwe na rimwe iyo bari imigenzo y'abakristo iyakoreshwa mu minsi mikuru ya gipagani. we yafashe umunsi bahimbariza ku kimana citwa izuba awuhindura ngo ni umunsi w'umwana w'Imana, aho kuwuhimbaza ku itariki 21 z'ukwa 12 niho ubwa mbere bahimbaza umunsi mukuru w'ikimana bita izuba, aca wegeza imbere ku itariki 25 z'ukwa 12 bawita isabukuru y'amavuka y'umwana w'Imana. ariko twe turazi ko yavutse mu kwa 4 aho ubuzima butangurira, si mu kwa 12. ku rupapuro rwa 42 naho nyene aha aratubwira ikintu, reka tuhakubitire gato. ahavuga urupapuro rwa 42 aravuga ngo nuko rero abenshi baraja mu ishengero ku Imana, ivyo ni vyiza, ariko nubwo biri uko twe banazi n'ingene bashika ku Mana canke ukuntu bayihimbaza bayisenga. Yesu yavuze yuko abamusenga by'ukuri bamusenga mu mpwemu, yandika ngo Teofaniya no mu kuri Yohana 4:44. ariko no kuhe guhimbaza umuntu yosanga mu ishengero ritanazi Imana, rishinga za Pere Noel ku Noheri hamwe n'ubukwavu ku Imana wa Pasika, mbega ivyo babikuye mu bapagani, nuko babigira igice c'inyigisho z'ishengero, yandika ngo Noheri ni ya gipagani. ariko iyo umuntu yeguriye umwami akuzuzwa mpwemu yera, nuko acareka ivyo bintu byose, araheza akaronka ikiruhuko mu bugingo bwiwe, mu by'ukuri aca atangura kubaho no gukunda Imana hamwe no kuyihimbaza. hari ahantu kandi we atubwira ko Noheri ari ikintu ca gipagani, ni ukuvuga ngo ico ni ic'abapagani, ariko twebwe turazi insiguro y'ukuri ya Noheri yariyo. reka dukomeze hano some vyo Mwendata William yavuze, aravuga ngo mwiyumvire itariki mu by'ukuri bakorera ku magato, iyindi misigaye kumbure nta numwe vyonezera gukora amagato kuko bitwara umwanya munini, kuyicumba, kuyidekora, no kuvuga kuyidekora, gushiramwo imihwe n'ibindi. ariko iyo ni itariki abo mu rugo bakunda abagore kuko baba banezerewe bahimbawe, nuko bagakora izo gato nziza cane. ni ukuvuga yuko ivyo ari bihe natwe dukoresha neza, tukarya ivyo bintu bituryohera cane, kuko ntituri ntitwuhakana ngo ntibitunezera, kandi namba mu yindi misi isigaye tutoroherwa kugira ngo tubige. nuko rero tuja dukoresha neza iyo misi ya Noheri, kandi baturungikiye amagato nayo nyene turayarya, baturungikira wa mucero uryoshe nayo nyene tukawurya, baturungikira akabenzi ntiyumvire nako nyene tukakarya. nuko rero nta kibazo na kimwe dufise kuko turashimira Imana, kandi dusenze imvurwa zose zirezwa. hari ikintu dutereza kurya, ariko hariho ubutumwa hanyuma yatubwiye ku bibazo byose bizanwa no kurya kabenzi, kurya ingurube. hariho ibibazo gashobora gutera indwara runaka ku bantu bazirya cane. atakindi kintu dufise turazirya, turasenga Imana, nuko Imana igahezagira izo mfungurwa, nuko zikaba zirejejwe.
ariko dushoboye kuzirinda naho hari ubutumwa habivuga dushoboye kuzirinda tuzirinde kandi ariko atakindi kintu na kimwe dufise ntabwo twasha tuzanka ahubwo tuca dusengera izo mfungurwa nuko tugasaba Imana kugira ngo zitugwe neza ziduhe amagara meza n'umugisha kubw'imibiri yacu. Kandi mwibuke ko nk'iyo minsi tuba twagenderewe akenshi tuba twagenderewe n'imiryango tubonana rimwe gusa mu mwaka kuko baba bari ku buzi, abenshi bari mu bihugu binini bakaba babaye mu mareta atandukanye, bikaba bigoranye cyane kubonana nk'uko bisanzwe ngaha muri Puerto Rico niko twavuga aho ari zinga rito, kandi nubwo biri uko naho nyene biragoye cyane kubonana kugenderanira mu miryango mu gihe batarabo mu butumwa, nuko ho biba bigoye cyane kuko umwanya wo kubonana uragoye cyane. Arabo mu butumwa turabonana ku w'Imana canke mu minsi bikorane canke mu ndwi hagati igihe tuba turiko turayaga tugire ko turagira ikiyago turabonana, ariko mu bisanzwe ni mu kwa 12 mu kwa mbere canke mu kwa gatandatu mu kwindwi arivyo bihe vy'akaruhuko aho baruhuka bakava ku buzi, abanyeshuri bakaba bari mu karuhuko, nuko tugakorana tukagira ikiyago umuntu na mugenzi we, ndetse kandi tugahana amakado nko ku munsi w'abagore canke w'abagabo, umunsi w'abasabukuru y'amavuka, ama anniversaire, buri gihe tugahana amakado, ariko ntibisigura yuko tuba tugiye kugira ngo turonke, ni ukuvuga ngo utange canke wakire, ahubwo tubikorana urukundo kubera ko dukunda imiryango yacu, inshuti zacu canke umubanyi runaka, nuko tugahana amakado, ariko tukazirikana yuko tutabikora kugira ngo duhimbaze iyo minsi mikuru ya gipagani, ariko ko tubikora ahubwo kugira ngo dutange ikado tuyihe umuryango wacu canke inshuti yacu canke umubanyi canke mwene data umwe muri Kristo, kubw'urukundo n'ukuntu tumukengurukira tumushimira, bityo nabo nyene bakaduha amakado, kandi bayaduhaye ntituyanka, ahubwo tubikorana urukundo, atari uko turiko turahimbaza turashitsa uwo mugenzo twabivuga nk'uko, ahubwo tubikora kubera ko aba ari ibihe tuba turiko turakoresha neza kugira ngo duheze tugire ico kiyago tuyage hagati yacu, nuko tukazirikana tukamenya yuko tukazirikana ico Noheli y'ukuri sigura kuri twebwe. Mwumvige nabandanya kuvuga Mwendata William, nukuri turanezerwa tukanezeranwa n'abanezerewe. Iyo misi rero turayigina tugahimbagwa tukibuka bya bindi byabo mu myaka 2000 heze, hanyuma kandi tugahindukiza ibyo byose byabaye mu myaka 2000 heze, tukaraba ingene Imana ibyo byose bihindukiza kugira ngo ishitse isezerano ryayo ryo muri iki gihe ca nyuma. Nuko rero munezerwe muhimbagwe muri iyo minsi, nimusuzugura ikintu na kimwe, ibintu byose abagenzi banyu babaha babarongekiza imfungurwa nziza cyane baba bateguye kwizi Noheli, mu bijyana umunezero n'agamwemwe, kuko ibyo ntibitangwa umwaka wose, ni bya Noheli gusa. Kuri Noheli rero dukoreshe neza, twigine byose kandi twongere twirinde, kuko hari akaga kenshi mw'iyo minsi. Abatwara imodoka bazitwara birinze, kandi mwitware nk'uko namwe musanzwe mubizi, mwitware nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Numve uko avuga ngaha mu butumwa bwitwa ngo ingabire z'Imana, aravuga agace kamwe hano urupapuro rwa 21 haravuga ngo kandi Yesu yaravuze ati mureke, kuko we yakoze ibyo, we yari yamusize kubwo uguhambwa kwiwe. Murabona uwo mugore yari yakengurutse cyane kuko ibyaha byo byari byahariwe, nubwo yasesaguye amahera yose yari afise, afata icupa rya naraha, nuko ararifata agyuzuza amavuta, acarapompa icumba cose, agipompa ukumota kwiza kw'iyo mibavu, kuko yari yamusize kubw'urupfu rw'iwe. Rero murabe we yakoze igikorwa atazi n'ivyo ariko arakora ivyo ari byo, ariko yari karashimira Imana cyane. Kandi nawe namba uriko urakenguruka ku bwa Noheli,
atari kuvuga uti ndaza guha ba Jones ingabire canke kado nabo bace bampa izindi hanyuma nzoraba ico narose mu gatondo kubera iki wutokingura umutima wawe ngo urabikirimwo ngaho rondera ico ufise mwo ngaho ucemere ntusanga naho ugaragara gusa ufise imigenzo zanemeye mbi hamwe n'imyitwariko yo kuyisi kubera ko utosaba Kristo ngo akuzuze muri iri joro urashobora kuronka insiguro y'ukuri ya Noheri ubone Kristo muri wewe Imana ibaye mu mutima w'umuntu icyo nico Noheri y'ukuri isigura yandika ku ruhande ngo Noheri bingana nta kindi yanditse ku ruhande ariko aha twoshobora kuhuzuza kuko nivyo mwedata Branham avuga hano ico Noheri y'ukuri isigura Imana ibaye mu mutima w'umuntu kandi mbere gato aha haravuga ku rupapuro rwa 22 rero Imana yasize Yesu imusiga umwuzuro wayo nyene ubwayo we yabaye ingabire y'Imana ku isi bajya abanyabwenge barabimenye neza kugeza ubwo bo bariko bamushikanira ingabire zabo berekana yuko mu mitima yabo bari bashizemwo uwari we mu by'ukuri nica azokora nica azobakorera kuko ntibitangaje ikintu ca mbere bakoze barapfukamye neza mu rutonde baramusenga mbere yuko bashobora no kubitahura mbere bo barapfukamye baramusenga nuko baca bamushikanira amashikanwa yabo ubwo nibwo buryo bwo kugira Noheri y'ukuri musenge kumusenga nuko rero uca umushikanira ishikanwa ryawe umuhe umubiri wawe nk'ikimazi kizima ikimazi c'ukuri cemerwa n'Imana ariko mwe murazi hanyuma abamajusi bamaze gukora ivyo ariko mwoba muzi cabaye hanyuma abamajusi bamaze gukora ivyo se na nyina ba Kristo se yamureze niwe shatse kuvuga na nyina kuko Imana yamubereye bose se na nyina ariko turana yuko bo bemeye izo mpano izo ngabire z'abo bantu b'abanyabwenge ntibitangaje ko bari abantu b'abanyabwenge mu by'ukuri bari bafise ubwenge iyo abantu uyu munsi bari kugira burya bwenge nyene ubwenge gusa ivyo byotuma umuntu w'umunyabwenge aza kuri Kristo umuntu akata akamuvako aba ari kijuju umunebwe ariko abantu b'abanyabwenge nibo baza kuri Kristo gusa rero murabe hanyuma baramumenye baramenye ico agiye gukora kandi turabona biciye mu byanditswe ivyo yarari mu by'ukuri ico yarari mu by'ukuri Imana mu gikorwa itegurira gupfa kubera iki Imana mu gikorwa c'Imana kubw'urupfu Yesu yabaye Imana mu gikorwa yitegurira gupfa kugira ngo acungure isi ariko mbega niki si yamukoreye baramwanse baramushibuye baramwanka kubera iki bamwe muri bo igice kinini cabo bakoze ivyo kubw'iyo mpamvu we yategerezwa gupfa bo baravuze bati we ntashobora kuba Imana ngo apfe umuntu umubiri ntiyari Imana ariko hariho Imana mu mubiri uno mubiri utegerezwa kubora Kristo ubwiwe ari muri wewe niwe azoshobora kuwuzura iyo ni Imana muri wewe kandi hariho ubutumwa we yatubwiye atubwira gato kuri ino minsi y'abami ariyo ikurikira Noheri bwavuzwe icigwa cari ukugirira impuhwe abantu yaravuze ngo muri nubwo kurikira nindwi ya nyuma ya Noheri nubu habagisigaye ibintu bimwe muri ino ndwi nk'umunsi w'abami ivyo ni imigenzo zanemeye ariko buri gihe twebwe turagabira ibintu abana murabona umunsi w'abami nawo nyene ni umugenzo ariko ntitubigisha yuko ari abami ntitubigisha ko ari abami ko ari babazaniye izo ngabire mwumva ko avuze ariko turababwira tukabamenyesha yuko ari twebwe tubahaye izo kado kandi tubikora kugira ngo ntibahavure bashavura ubona ko abandi bana baba bariko bararonka amakado baba bariko bararonka ingabire murabona turabaha nabo nyene amakado abana bacu ndetse n'imiryango yacu
mu kubakengurukira no kubashimira, tubereka urukundo tubakunda mu kubaha amakado muri iyo minsi. Ariko avuga ngaha ku bana yavuze ngo tubikora kugira ngo ntibagubwe nabi. Ubona ko abandi bana nabo nyene baba bariko barabaha amakado, kandi byongeye turazi yuko natwe turabami, nuko rero n'abami nibo bariko baragabira abana bacu. Ariko abami b'inyama n'amaraso atari abami bo mu migenzo, turi abami. Aho rero turaheza tugasigurira abana ukuri kuri muri ibyo byose, ko atari abami bajya abami bavugwa. Ati reka dushige ikintu ngaha kugira ngo abami babahe amakado. Ivyo ni ibinyoma, co kimwe na Pere Noel. Ico ni kindi kinyoma. Ni ukuvuga ngo turababwira dufoboye, kandi murabe ingene we ngaha mu buryo buciye bugufi, ingene atwereka ingene twosigurira abana ko mu kuba turi abami n'abaherezi yuko turi abami b'ukuri, baba ariko baraha ayo makado abana bacu. Nuko rero muri ino Noheri, muri ino mpera y'umwaka, ese Imana yabahezagira cane, kandi nk'uko we atubwiraho buri gihe twirinze cyane, kandi twitware nk'uko dusanzwe tubizi uko dutegerezwa kwitwara, twisunze ijambo ry'Imana. Kandi izobe Noheri yuzuye imigisha myinshi, kandi ese Imana yobandanya ituganiriza, ikaganiriza ubugingo bwacu n'imitima yacu biciye mu ijambo ryayo, ubutumwa ubwo Imana yatwemereye kwakira muri iki gihe ciza cyane giteye igomwe, aribwo burimwo ukwizera ko kunyakugwa. Ubutumwa buriko burahishurwa, kandi hakamenyekanishwa bityo rino banga rikomeye cyane ryo kuza ko umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Tumenye iryo banga rero, tuba turiko turamenya, tuba turiko turakira ukwizera ko kunyakugwa. Tutarose ubwo bumenyi, tutarose uko gutahura, ntituzoshobora kuronka ukwizera ko kunyakugwa. Nk'uko gutahura no kwakira no kwizera ubumenyi, uguhishurirwa kukuza kwa mbere ku Mwami kugira ngo turonke kuvuka bwa kabiri, hari hakenewe ko twizera ugushitswa kukuza kwa mbere kwa Kristo, kandi tukabitahura, tukagutahura ingene Imana yari gushitsa iryo sezerano. Ariko kw'iherezo Imana yaranyegeje, iranyegeza rino banga kugira ngo rizohishurirwe ishengero muri iki gihe ca nyuma, rihishurirwe abanyabwenge, inkumi z'ubwenge, arizo zizoronka kuragwa umwuzuro guhindurwa. Ariko kugira ngo turonke iryo sezerano, dutegerezwa kuronka ukwizera, kuno kwizera gushingiye ku kintu, gushingiye ku bumenyi bw'ibanga ryo kuza kwa kabiri ku Mwami. Tutarose ubwo bumenyi nk'uko byabaye mu kuza kwa mbere kugira ngo turonke umubiri wa Teofaniya, tutarose ubumenyi bwo kuza kwa kabiri ku Mwami azananye n'abamarayika biwe, tutamwakiriye ngo tumumenye, tumutahure, kandi turonke uko guhishurirwa mu bugingo bwacu, mu mitima yacu, kugira ngo havuke ngaho ko kwizera gushingiye ku gushitswa kukuza kwa kabiri ku Mwami. Tutabirose ntitwoshobora kunyakugwa, nta guhindurwa kuhari. Ariko kumwakira, kubimenya, gutahura iryo banga rikomeye cyane, aho tuzoba turiko turatahura, tumenya kandi twakira ukwizera ko kunyakugwa. Ni ukuvuga ntabwo dukwiye kurondera ukwizera ko kunyakugwa ahandi hantu. Ukwizera ko kunyakugwa gusa tuzogusanga mu nyigisho zo mu ihema, byoroshe cyane nk'uko abazonyakugwa, abazohindurwa bakaronka ukuragwa mu mwuzuro, bazoba bariko bararonka barakiriza inyigisho, kuko iryo sezerano ni ryabo. Abatateguriwe kunyakugwa nabo, abateroza guca mu kaga gakomeye, ntabwo bazizera kandi ntibazakira uku kwizera ko kunyakugwa. Ntabwo
bazokumenya ntabwo bazobitahura kuri benshi kizoba ari ikintu kitumvikana mu bwenge bw'abantu nk'uko bitumvikana mu bwenge bw'abantu ibanga ryo kuza kwa mbere k'umwami kandi kuri benshi bizoba ari ibintu bidashoboka bitumvikana ko ukuza kwa kabiri k'umwami koshikirizwa koshitswa mu buryo nk'uko nyene biriko birahishurwa vyerekanwa ariko ivyo nivyo biriko biratanga ukwizera ko kunyakugwa kuba zonyakugwa abatari uko bimeze nabo ntibazovyizera ntibazovyakira mu yandi majambo bazosigara kandi ibintu no kubivuga dufoboye kugira ngo batahure impamvu buri muntu wese umuntu uwo ari we wese impamvu azoshitsa buri canditse runaka kuko bitagenze uko mbega ni gute ivyanditswe byose vyoshitswa mbega byari kugenda gute iyo bose baza kwizera ibanga rikomeye cyane Imana yanyegeje muri iki gihe nuko rero bose bonyakuwe nuko nta numwe yosigara ngaha ariko arashitsa igice c'inkumi zibijuju ni kuvuga uyu mugwi w'abazimiye nawe nyene canke abigira bizera canke abatizera ni kuvuga imigwi yose itegerezwa kuzuzwa abantu bujuje ibi bisabwa nuko bakuzuza ibyo bisabwa kugira ngo babe abo mw'iyo migwi ico gituma ukwizera ko kunyakugwa hamwe n'ibanga ryo kuza kwa kabiri k'umwami rirahishurwa nuko rikabwirwa abazonyakugwa gusa ntabwo bazoryakira abo batazonyakugwa nuko rero umugisha twahawe twebwe muri iki gihe twebwe abatorejwe n'Imana abana b'imfura b'Imana inkumi z'ubwenge ni umugisha ukomeye kandi ukomeye cyane Imana yaraduhaye umugisha none mwihwezo nk'abavugishwa kugira ngo dutahure twakire dutahure twizere ibintu byose biriko biravugwa arivyo umunsi ku wundi bigenda bigera ku rwego rwo hejuru cyane bigenda biduga cyane hariya hejuru ahagurukira inkukuma gusa hariya mwe murashobora kubona mugashobora kugenda muratahura ibintu byinshi ubwa mbere mutatahura ku rwego rwo hejuru cyane aho hari abandi mwe muri hejuru cyane muri hejuru cyane mwaraba hepfo mugashobora kubona mukabona umugambi w'Imana wose mukagenda murabibona neza cyane buri munsi kuko buri munsi mugenda muduga hejuru kandi hejuru niho Imana iri niho hari kugaragara ko Imana no kuvuga ngo buri munsi tugiye turaronka ubumenyi bwinshi bw'umugambi w'Imana kandi turashobora kugenda turatahura ivyo byose aribyo biriko biraba muri iki gihe cyanyuma bibera hagati mu ishengero turashobora kubona ugushitswa kw'amasezerano buri munsi tukajya turabibona neza kandi uko nuko kwizera ko kunyakugwa gukorera mu buzima bwacu turashobora kubona tukagenda turabona byose kuko nuko kwizera niko gutuma haba buno bumenyi mu mwuzuro no kuvuga ngo no guhishurirwa kandi guhishurirwa no kumenya ikintu turiko turamenya turiko turatahura turiko turumva ibanga dukuza kwa kabiri k'umwami hari iryo vuba rizoduha kuno kwizera ko kunyakugwa mu mwuzuro ubu turi mu rwego rw'uko uko kwizera kugenda kurongerekana iri jambo buri munsi rigenda rirambara umubiri rikagenda rirakura ukwizera kugenda kurongerekana kutigeze ko haba mu gihe na kimwe ni ukuvuga yuko hazogera igihe ubwo kuzoba ari ukwizera kugeze ku rwego rwo hejuru cyane kugeza ubwo tuzobandanya tumeze nka Enoki tukabandanya tugendana na mpwemu yera Enoki yagendanye n'Imana arazamugwa natwe tuzogenda tujana na mpwemu yera tugumbira isanduku y'isezerano ijambo muri iki gihe cya nyuma kandi umwanya uriwo wose igihe hazoba umuzuko natwe tubabonye mu minsi 340 tuzoca tunyakugwa tuzonyakugwa ico gituma hari inyigisho zo mwihema no kugira ngo turonke ukwizera ko kunyakugwa ese Imana bahezagira Imana ikabarinda mubandanye mugire ino misi 17 canke 18 misi sigaye kugira ngo no mwaka wa 2022 urangire imisi yuzuye imigisha kandi turasaba Imana ko namba muri no mwaka ino misi sigaye hatabaye umuzuko ntihabe no guhindurwa kw'imibiri yacu turasaba Imana ngo bizobe mu mwaka ukurikira buri gihe tuzokwama turindiriye guhindurwa mu mwaka turiko turabamwo icipfuzo canje
nuko vyoba vuba cane bishoboka kugira ngo aho ntihazokongere kuba inzitizi ku bijanye n'ivyo tuzokora mu gikorwa c'Imana. Nuko rero Imana ibahezagire, Imana ibarinde, mubandanye mugira umunsi wuzuye imigisha ivuye kuri Data wo mw'ijuru. Mwese mugire umunsi mwiza canke umugoroba mwiza.